Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est comme d'hab. Vous avez Alvin Smith, la vache originale. Amona. Lysa. Iry Tina Lysa Carla. Ni kwe kibaliza bose cyangwa bitwa Lysa Carla. Uziwanga. Benshi kuri Instagram. C'est kuma Facebook yeye hariho n'abahindi. Hariho n'abashine. Hariho n'utubwa twitwa kwa kanuza twiza. Yeye. Respect. Utubwa twatundi twatundi. Tushiwao. Ego. Ugasanga kitwa Lysa. Ugasanga turazimvye ntaco. Ntaco prime. Donc turi kubona Lysa Carla hama ikiganiro d'abord. Ikiganiro ni Karababa. Kumwe unagifite speed nyinshi. Bidasanzwe. Bon, ikiganiro rero ni Karababa hama maheri yanje ntiyashiremo. Hama uno musi twadufise umutumire yitwa ni n'umuririmbyi akomeye. Apare ku mu Miss quelconque afise mu Miss byinshi je cyuze ni Miss Planet. Urafise ibindi? Miss Globe Africa, Miss International. Mugabo urazi ko wewe urazwi uzi mu by'aba Miss amikini yashatse twararirimbanye indirimbo vuba tuzoyikorera video. Barayikunze indirimbo. Barayikunze. Abantu bamambaza igisigo icarico tuzobivuga ko ni munsi igisiga tuzababwira bo reka dusubire rero dutere marcha narere mu kiganiro umushisi dufite no munsi yitwa Iry Tina da Queen nyene umuririmbyi akaba ari no mu Miss kandi urafise company yitwa Peniel company Peniel Nation ikora ibiki Peniel Nation tugira ibintu byinshi turafise ibisata byo kudandaza cyane tugira promotion de talent. It's the home of African talents. Tugira promotion tugaconnectinga amatala tukagera no turi muri bya sport bya Miss ibintu byose abajene bagira bishobora guteza imbere abajene. We are here for you guys. Okay. No musari special cyane afite ibintu byinshi cyane donc sasa rero turagushimiye cyane d'abord ko washoboye kutwemerera kuza mu kiganiro kubera yuko iyo wabishaka uri gutera ikorosi. Ariko nimba waje afite sa uza neza ucuza neza uko ari n'igihe ntituzi ko peut-être iyo boro wambaye mu mutwe wayiguze ubunyene kugira uze mu kiganiro muzu naho sange makeup waguza kuganeka nisanga nyine ibazima ni makeup artist ikinini kurabizi nawe nyine makeup artist musi ya 50 60 70 la fille mon makeup artist wanje Olenga, thank you so much ya mari ko kugira ngabo c'est pas for free uramuha amapurusa ariko tubivugana donc ce que je voulais dire nuko ibaze gufata uyu mwanya ukavuga je wongeye mu kiganiro cyaba abantu okay kugira ngiyo reka ntanke umwanya wanje wo kuja kwisigisha kugira iki mishasi donc na waduha agaciro that's why turagushimiye cyane kuri agaciro waduhaye muri famille. Bon ikiganiro rero cyitwa Karababa donc turakubaza ama question wishuye ucujya isambusa agapande k'isambusa tapiripiri rimwe ugabo wanse kwishura tujya dushyiramo ipiripiri nyinshi cyane udafite witwara rero je suis désolé pour toi tutugi ipiripiri nyinshi cyane ukacwiga ku buryo ikibazo kurikira ugasubira kandi kubesha ucujya nyinshi c'est tout double triple comme ça voilà ucuvanga tugutewe kwera kubaba. Donc rero avant ko tutabura ikiganiro navuze amajambo menshi bashaka kubandana umbwira abahira ok voilà ngene imeze tu jures bavuga ati jewe sinakora je jure de dire la vérité rien que la vérité niko imeze c'est ton temps alors babimenyereye kuba ameloya. Ok, moi Irène Laura Wimana je jure de dire la vérité rien que la vérité. Ok, merci. Première question iyo ndazuraza kujya icyo cyambere ni uramaze kurungikira umuntu amanidite ni bavuga nidite amanide la culine uri gusa genre ubu canke kera uramaze mu buzima bwawe ego ndabimaze kubikora kera ariko ubu ntavyo nokora. Merci. urashaka itarimo itarimo piripiri muhava muvugisha kuri kwishi. Deuxième question. Okay. What is your body count? Abantu mumaze kurarana ni banga. Piripiri.
muza cyane mugatari ko gatumye si benshi kugira wishuri oya shira kubera urasi gituma ikiganiro kirabwa n'abantu benshi bisuye kubeshi ubeshe usanga abantu bakuzi wasanga n'abandi petite ngeze gufatira mu gisaka bacavuga sha turamuzi ya ana harire turagira usanga uramara amaso c'est bien ufumu utavuga ko uvuze nk'umwe ngo babiri ebana abo gufata kabisa mushire en fait c'est mieux yo ngukata comme ça kuza kuyi ariko mwanyumviriye gute c'est wenyine mama skwegera en fait niturasohora ibiganiro mugabo ndazi uzobibona tu I'm gonna enjoy this a bit ngena cyagira yo mwengo turamwishe cya gatatu gatoya ko aza gukuriza gipiripiri cya gatatu ni how is your secret crush? How is your secret crush? Yeah. Who? Your secret crush. Secret crush. Genre mon crush or ari secret. Ndamubabarira. Crush yego. Ndamuvugite? Chese nibaza twosanga tumuzi akaca yisarisha abahungu baca bishima yo shavuga yerekana kuzi ko yavuze ngo mbega nakubaza ariko nta mu crush mfise iki kibazo ni mu crush kuko ari umubwira mu crush mu bari ukavuga je mu bari ibyo mu crush voilà ubuzima busanzwe donc iki kibazo kishaka kiraba he mu buzima busanzwe cyane okay mu buzima busanzwe pana mu bari imvye mu buzima busanzwe abantu bose mu crush mu n'importe what it is gusa on se fait mu wati sindayu no ndamufise Ndamufise ndavuga okay urazi gituma ntushaka kumubura Joshua umwavuga ibiribikwa umukrasha sanze umurazi ko nubatse umukrasha nyene umuntu ugatiye ibintu no kama mtabisi ko ubasha Joshua wundi avuza oya Joshua apana mu batera umwe boxer Noahi Joshua boxer UK no mu Nigeria Ego, je vois. Il y a qui est le film. Ego. Oh, je sais pas. Bon, ikibazo cha kane c'est quoi? Yeah. Okay. Do you think that Double J is cute? Do you think Double J is cute? He is. Okay. Akwiye ikibazo kirasanzwe cyane kabisa. Bon, ikibazo cha gatanu nicyo tugeze ko? Uraraba porno. Oya. Ikibazo cha gatandatu. Kindwi. uramaze kugira gusoma muri piscine. Kugira pipi muri piscine. Oya. Si. Yes. Uraja muri piscine? Yego. Gusa turagira. Kuva kini nkumi. Okay, so kubera narigeze kubona filime kera nkiri umwana umuntu ni muri piscine ncagiramwo nyene hama hacaraza bleu dangana ko mu mutwe wanje seke hacaraza bleu hagiye agite urana ko amazi abari ya bleu ko hacaraza bleu fonce hacaraza mu bleu fonce yo filime ndari nayibagiye kera donc bisigura yuko abantu baciye mukagura directement yuko kwera aho nyene ko nyene biza ajaza donc wachuzura giboasi donc si c'était pas cette vidéo là wari kupisa faux bon ikibazo cha chumunani quelle est ta pire habitude? Petite maman. Ta pire habitude. Habitude d'un bi ou na kufise. Genre que j'apprécie pas il y a habitude d'un fils usanga ifise mugabo sinziza. Yoko kukasa abantu mu buzima ndashobora kwiyumvira ati umuntu ndamufate ko atakiriho canke afate ko ntakiriho for good so sweet naho sin mu mutima naho no kubabarira canke ukagira ante donc nkavuga ati no uyu ndamufashe ko atariho ameze nkanje je nanje iyo dije twadwigije naho tusubira kuba bajama yego ni sawa mugabo ntidusubira kandi kuba nkakire yego ntibikunda ko hari ikintu kiba cyamaze kumva mu mutima yego cyumva amengo yego naje nikomeze kabisa je n'umugore waje mwanda mubwira yuko agerageze ntituzohebane kuko tuzohebana je nkamwikuramo
nana ya naho urara ku niba wagiye nyine kiri kumeze nagiye kabisa ari gihe umuntu wumva ashaka bwa we mutima wawe ukakubwira uryamye kavuga ati no let me talk to this person reka tuvugana ariko yangeso ntikwemerera yuko uvuga ati no je naho ushaka nka fakinga gute ntibikunda urabona nyine ko umva Alvin bikura faking uyu mujama ntabwo umuyumva mu mana donc nanje nikomeze ikibazo kirikira okay uramaze gukora ikintu kiri nyuma y'amategeko nko kunyura umogi par exemple wamaze kwishura mugabo yamaze kwishura yego ndamaze kubigira oya uyu musisi asigera tuyenga amastalenti nabyo murabo asigera tuyenga amastalenti ashaka kuba ari kinya ukazoya aradusanga ndavuga ndi jenye donc vuga igihe kinini umaze kumenya amamenshi amamenshi 2 semaines quelques jours kubera ndakunda kumenya ku mutwe amamenshi si umeze nkanje c'est bon. Okay, hama tubwire ayo winjije kuri YouTube kwezi guheze. Twere. Shiramusha ashaka nitumuroge nitumwice ngo ngize amara menshi. Yanga Alvin. I can't wait kukubona bariko barakubabaye ni pilipili. Nyene je biragoye kubera jewe je ndivuga kuri jewe nambwira bose byose ukuri kuragoye kuvuga rimwe utumurega kubera nivyo kwe mugabo kwita bwahungu izi si cyo kibona muri gabakobwa none se ko kuri hano hatategeze n'ahandi hariyo iri hari bon tuzinga twakangaye Carla karajako kuri 12 wari umaze gukora ninde ukunda lomo kurusha abandi bose kurusha abandi bose hama witumuvuga izina umaze kuririmba nawe bikorwa ibi en fait mu gati turi kumwe mu bintu bimwe ndamukunda buhoro we ntakunda kure mu ijambo rimwe umuntu ntakunda atanshimishije yabasha ntimunera niyo ndashaka tuguteranya ngo mujyana erizimo yuko ubase urava ngaje gutera urafisa no gutwara ipiripiri c'est ça non what's Alvin shina nawe nje baziko atari no Alvin none system ya video nayo yavye ntabyo nkora yego uyu musistara urakomeza igipiripiri kana basi kubabwira hakirika Iry Tina arafise ingene aba ari loki Iry Tina biragoye mari kugira akugurukira ku jamais de la France ndiyaza nk'umwana wiwe gusa ni wayugurukira bo cyo tuzi cyakangahe tuze kuri 13 uramaze kuro turi kumwe n'umu artiste w'umurundi namaze kurota okay raho nararuta cyane fo munajyana oya Alvin nagira mvuge mana ya artiste wawe man wawe neza tagiye gadukurikira igitsigiri kinini cy'abagabo umaze kuba en relation n'ahandi nawe icarimo en relation ni barenga bane bya vrai bane batatu bane umva abandi bose ari oya ntabandi bose oya ntabandi bose bya vrai tuvuze ngo cyakangaye neza ni bon kwenda chakata yamuye mu mutima kenze tushaka utubwire amahera menshi umuhungu amaze kuguha mu buzima bwawe yego directement en liquide liquide wari wese soit mu waka cyangwa wari wese umuhungu amaze kuguha amahera menshi apara ngo yakazi amahera menshi akavuga moi je te donne ça avuga bi yawo nkora tsko nje nubatse urumva amahera nyene ari ubundi kandi tuvuze ngo umugabo mu wakanye twese turafisa utuwakanye ngo turafise peut-être avant lui cyangwa mu bwacu kavuga ati hari umuntu yamaye amahera nkavuga ati gutya ura nka jewe apare mugore wanje ndafise umuze umukobwa cyamaze kumumahera menshi ari izina y'umugore wanje amaze nuze atumpa amanda donc
c'était même avant n'umugore tutaramenyana mugabo urumva arahari nyamuntu sasa ce que nous voulons cyo kutubwiye mu buzima bwawe umaze kuca kuva ukivuga gushika ngaha tubwire umuntu w'umuhungu umaze gusohokana amaze gusohokana umuhungu mwakundanye que ça soit ngo il est sérieuse cyangwa itari sérieuse amaze guhamara menshi nangahe mahera ikibazo ko nashaka kucishura washaka kucishura mugabo uri kuratinya yuko umugabo wawe avuga nyamuntu yagwaye amahera menshi navyo yo kumva ok donc tu préfères kugipiripiri ni ikibazo cya nyuma mugabo hari ikintu cya nyuma kandi Alvin okay ariko ivyo birasanzwe kuvuga umuntu amara guhamara menshi for fun birasanzwe amara menshi kuruta abandi bose denku uku cyangwa akayakurungikiye pe mpote mugabo agaguhashi donc mu kera nubwo tuwari ubu atari bijyanye byo kuvuga nk'umuntu nyene mubakanya gushira amahera kuri konti ibiki n'ibiki umuntu hari umuntu amama amahera n'umuntu hari umuntu amama tawuri kibazo nawe yo ari umubakanye dushaka umuhungu wa mbere amaze guha amafaranga menshi mu buzima bwawe pe mpote mu ex cyangwa iki umuvuga uyu yamaye amahera menshi ntaya mugwe umuhungu nyene sima kumuvuge amahera menshi maze kuronka avuye ku muhungu nangara kandi directement menshi apana yo kumva ushaka kuri compte bukebuke bisa menshi atakuguriye ngo ikintu ngo akugurire ikintu ibiki aguhaye palpable gutya navarara hanze ngo ashaka kutugirira nyamungu yagwaye amahera menshi cyane oya ntariko donc atari ico nishe ndagipiripiri sinishuye ico donc nibuka donc nkimenya uyu umuntu twubakanye turamenyanye nyene hama c'est funny story hama turasangira iki muhiri wacu bari bamuzi nyene hama ndamuherekeza kuri airport acarampa amahera ntiyari menshi donc suvuga ngo niyo ya mbere menshi maze kuronka ubu ntiyari menshi donc ni histoire nce nibuka hama acarasezera donc yari yaciye muri East Africa agenda arampa amahera atandukanye amahera menshi atandukanye mu bihugu n'amakenya ndagiye bacasura ampamagara donc yari afite umushoferi acasura ampamagara Iry arampamagara ndagenda acarampa velo ngiye kuraba muri ya velo ncasanga mpaye $4000 sinatashe nacenegera y'abakobisi niyo nkunda mandabwira abavyeyi ba nacenegera y'abagenzi baje new house new donc urabisi ko nari negera y'abagenzi en plus yari yampaye yari yasigiye ibintu byinshi yari yasigiye donc amakado inzoga nyinshi ibiki n'ibiki I was like yo no ndabimuteye inkuru yamambara ati abo ariko yaciye none utiro ayo mahera menshi no se mahera menshi ndamusuka menshi cyane ibintu umva ariko ushaka kudushisha ari autour de la peau bon c'est la dernière question cyangwa hari ikindi byashanye mu shoki baza d'accord yo twakikubaza ngume mumbaza kandi ugaharira ugaharira iki kibazo abantu baza kumara amazi abakuzi iki kibazo kivuga ati nashaka tugiye piripiri ngo wanzi fete je tuza kugipiripiri nitwe kugira sambusa canke iki merci beaucoup ashobora iriye neza Rekanya amazi umemagirane T'es quoi niche yindi bishoye Mbese non yindi sambusa de l'autre côté je tue moi c'est cyane kiraryoshe nimba sakucisha atakucisha c'est ko c'est aza kuvuga no ndabizi ni dose ndamuhaye ubu muranyishu ndamaze kugema n'umusedo mu Burundi Comment ndamaze kugema n'umusedo mu Burundi jamais ari sérieuse jamais ningena itishuye jamais nta doute ntaki jamais ari sérieuse donc merci beaucoup Lysa kwa kuza izi zacu no munsi
arabavuga ngo gese Monsieur Gims niba bashaka kureka amaso yanjye ko abayera man mugana araye mu nzoga ntatwo bashaka kureka amaso yanjye ko je ntari kimuga cy'amaso koma kamsosi tubashimiye cyane kuba mushe gukurikirana encore une fois kuko please muguma dukurikirana please natwebwe tuguma tubona yuko mutwitayeho et puis ça nous donne le courage quoi yo kuguma dukora mujya mu sister faut comme mon following kuri Instagram ayo after bakitsa ibazimana umuntu akorana Alvin Smith na Iry Tina abantu bafise ibihumbi mirongo y'abantu twa tukuvuga n'umuntu afise adafise n'abantu igihumbi donc il faut kujya tumutiza imbere azokuze n'abantu igihumbi basi sivyo kugira ngo kamera bamubaye kuko jewe ndamanda mugira kabisa je sinaza ko twicarana no kamera iyo abishoboka ariko nugira upfu ntaco ndaguhako nokura mu biwanje n'aba Iry Tina tutatu tushika uve ngaha Ucumu posta follow-ha anje ngiye uko nyene ngiye gukora ibiganiro nivyo mwana mubwira ako tuzogufasha sha mugabo uzovyibuka inotera imbere je nzovyibuka je suis très reconnaissante nushatangwa kuvuga ngo ya sha Alvin ni bafashije iki je nari kumusari bisa ndamuhaye deje nzovyigira gute donc Carla resi ko ari cyo uvuga kandi wibuke gushimira ego bien sûr turabashimiye kwanda best femme mu gukurikirana mugasabugira subscribe murakoze hama mugwe mwanda muri abiganiro cyacu kageje cyane de plus en plus maza de nouveauté hama turashimiye de flamboya dutije kibanza iratesa na service yayo abatarahaza muzo haze disambusa n'ibindi byose bihari biri trop cool ego ciao non ufite imyaka ingahe d'abord bazo indi ufite imyaka ingahe 20 ans ouais usiko nasanga ufite moins de 20 ans twata tuyisiprima kiganiro bagisiripima gute ngo mbanza ni pilipili gazi no kubera yuko amajambo umenga umuntu akuze cyane cyane ego vraiment nagreta yabimbwiye umwanya heza uri pose donc wiga communication non c'est data mbona cyane kubera gucana n'abantu bakuze peut-être bon like ngira ngo nco bituma courage uzotera imbere uzoshika kure gusatura ayo ntibazokonone kuko abahungu ngaha reka sure njikintu kandi ndakivuga sito abantu muri diaspora murabona umukobwa mwamumenyeye mu kazi kiwe ukacumudraga dizo akakwemera ukatangura kuvuga ngo urumva sishaka ni gusubira gukora bijya bintu mureke gutwikira abashikacu basamushikacu reve yiwe nukuba umuntu wadanje wowe cumukuramo kandi nene abashikacu barabivamo man reka tusanga bivuyemo umutima uri kuragira kwasanga umunsi mwaheranye acashaka kubisubiramo vyamaze abandi bamaze kugera kure donc ndabisubiramo abantu bo muri diaspora je ko naho mushaka mukanya nka je sindi dramati ndabwije ukuri je murambona sindi dramati bashe batakangura ibiki n'ibiki je ko jewe mushaka mugiye cyangwa je ko nifitiye umugore naho mushaka mukaza kwigakunda umugore ajazoza kandi uri kurumva kandi I'm serious nukuri ivyo bintu ku bakobwa muri diaspora ntibiba biba ku bahungu muri diaspora ukadaraga umukobwa wamubonye ku masosho media ati nzogwicukeneye cyose maybe ugacumubwira ngo nzogwicukeneye cyose ndishaka yaganira kwa Alvin ngo azava kurya cyangwa ibiki ngo n'abantu bari insecure mon ami urazi gituma Iry Tina bivuze harakubwa benshi cyane mani maze kubona mana birambabaza nawe babici ubuzima bro si n'aba journaliste bonyene n'abandi ugaca usanga kandi narabiravye urazi ikintu nasanze ga Alvin ikintu nza abantu donc ikintu nabonye ababonye ko hagiye kuboneye abandi mukona ari benshi ati shaka rero none braz kandi umva deja ikindi kintu naco ugira umukure mu kazi cyane ahubwo umuhungu mwiza kundi umukobwa akora ugira umukure mu kazi amucunguye ngo icaranga unzugwa amafaranga ukorera ngo foade ngo mugabo ntuzisubiye kandi kujyaha numva ari kuri kuri umugaza uri kuri umugaza man that's Alvin abahungu bari insecure ukundanye n'umuntu uronse umugabo ari insecure uzogenda no hanze urabe no kwidirisha ko minduru ikintu cyo nasanze rero Alvin niyo baca biyumvira ati baramutwaye baramugeze ngasanga konone ubuzima man umugabo adashobora gusapotinga umuhungu adashobora gusapotinga icyo asanze uriko urakora nene nta gusapotinga yana sapotinga kabisa Alvin namaze kubona
umushinga ntawe wanje yego sana sibuka cyagiye twanahura when it comes to music canke ikintu cyacu cyose ashaka avuga ati Tina kubera umuntu atagusupport inzu n'indoto yawe de toute façon abantu muri babiri urukura vyuma muri babiri mugabo wewe ku mutima wiwawe uri umuntu ari mbibaho ubuzima bwiwawe uzopfa urupfu bwiwawe rero urundi muntu kwisanzo yabaje kongera ko kugusupportinga urumva kubera mu buzima bwawe nawe ugira ico wimariye abandi donc rero karaga credit kandi je sinavuga kandi nawo munyanka je nishinzane bimenda ko ntibanyanye kuko je navugishije ukuri kandi je kugenda bivuge nuko iki kintu maze kukibona cyane mu bantu benshi cyane barabigira cyane ugasanga umuntu umusanze mu kazi ki umukuze kubera akazi kuko ni wamuboneye ushaka kumukura muri ako kazi none ego yicaye uyiguze mu amara menshi mugabo man nta mahara gyoshye nk'amara wakoreye abe make kandi Alvin mu kurangiza ndakubwire je kurangiza ivyo mvuze ikintu maze kubona maze kwiga mu byo kuraba nsigaye ngira abanyeta Queen of Hearts nsigaye ngira ibintu by'urukundo donc kugira yigana ndagusavye ufite je umugore wanje arafise ikibazo izokikubwira ndagusavye arafise ikibazo arankunda cyane ndafise ubwoba mani ko azova aranyicara oya shaka zo mugiye terapi mubwire ebana rero umungu abandi uzora bintu uzavurenga usagura amacumi sekunde oya gukunda ni vyiza ariko rero ndivyo ndiko ndakubwira umukobwa naho yoja he naho yoguma mu nzu afise telefone adasohotse canke akaja hehe bahari akantu bavuga ngo abakobwa bari loyo ngo baguma mu nzu no abakobwa bari loyo baguma ari loyo aho bari hose kandi umukobwa yahisemwo umukobwa umwigeme yahisemwo aba yahisemwo nibaze baguhenda naho yogenda agahura na Bill Gates umukobwa yamaze gukunda aba yakunze c'est tout je manda bibona yego c'est tout uranda bibona urazi gituma reka tuzoyibanda bon turabashimiye dushimiye Iry Tina kandi ni wa turi dutebaho kubera age ya Nini byose nzabaka vyavre okay nacu mugabo nawo byatevye mugabo nako amajambo twavuze amajambo meza kandi n'ibintu bibaho sivyo Iry Tina donc turabashimiye aussi kwa mwasho ufatwa umwanya muko badukurikirana turashimiye aussi Iry Tina ndashimiye cyane abakunzi banje ba Iry Tina abakunzi ba Peniel nkongera shimira mwebwe base of 257 kuko na it's my family yego donc abakozi ba Peniel n'abakozi biheruka cyagiye umugabo wawe mugiye ko azoduterera dukore video biti naso kumbarira eganje apana ega Peniel yakore mugabo wawe niwe atwara Peniel ni jewe yego mugabo none nimba ari wewe n'umugabo wawe riga muri umwe Yes akaziki shasi kuvuga nimba mwubakanye nimba atwara Peniel na wewe kuko urumva ni ukomere ko Peniel igwa hasi urahari yego arashiramo impanuro nyene ibikene ujya no manager we wanje as a person no manager wa naje umugore wanje ni manager wanje bo manager wanje principal muganda afite mu assistant mugabo manager principal mo acting manager cyangwa mu road manager ariko ujyanye guma ari my wife she's all she's beautiful all je veux dire byose ni manager mu rukundo ni manager mu nzu byose manager ubuzima bwanje allez bye bisous